Ni urugendo n'umusi twagize rwo mu gitondo guherekeza abanyeshure bagiye kwiga mu mahanga. Biba bimeze gute muri rusange? Abantu twanyisho twazo ku mazina yanje nitwa Karivami Latif. abandi mu bantu bagiye kurondera ubumenyi Nkaba ngiye mu gihugu ca Belarus kwiga universite ya Belarushan Russian. Nkaba ngiye kwiga mu bijanye n'ubutunzi. Ishirahamwe ndarishimira gose cyane gose. Bariseriye mu bikorwa byabo. Akaka amahera abantu uko bagiye kwiga cyangwa gukora akazi mu minota bakayiherana. Oya, ibyo shirahamwe ibyo ntacyo bikora. Aje nabonye. Byagutwaye igihe kingana gute? gito cyane Nk'imisi ngahe? imisi nka 29. Golden Consultancy Services ni ishirahamwe risanzwe rifasha abantu bari kwategura ingendo zabo bava mu Burundi canke mu yandi mapeyi baja mu mahanga. Ico Golden Consultancy Services bafasha no kubaha amakonseil y'ukuntu bashobora gutegura urugendo nkuko nabivuze ati abari urugendo rushasha umunyeshuri canke se wundi muntu atanguye rero mu rugendo rushasha usanga umuntu akeneye amakonseil menshi akeneye umuntu ashobora kumugida ashobora kumwereka ati ibintu bigenda kuno mpapuro gusaba inzira n'izi usanga ufise ibintu n'ibi Golden Consultancy Services dutanga izo manuro tukongera kumufasha kuronka ibyo document usanga basaba mu nzira. Ufuza kwiga mu mahanga ntabwo igihugu cyose yifuza kuja kwiga mu gice gikorohera facilement. Rero Golden Consultancy Services umaze kuyegera irakwereka amapeyi yoroshe kuba uronka a 100%. Nayo usanga atari 100% bigoye kuba uronka no kuvuga ari kugerageza ashobora kuronka cyangwa ukabura. Donc umaze kwegera Golden Consultancy Services uraronka umuco ukwiye kubwo rugendo rwawe. Golden Consultancy Services amapeyi ikorana nayo biri 100% yo kutegereza kuronka ni Belarus, mu Buhinde, muri Chypre, muri Chine na Chypre. Aho ni kwiga no gukora akazi. Kwiga no boya kwiga gusa gukora ni muri Belarus no muri Qatar. Iyo umuntu aje gutanguza dosiye yiwe ngaha bikarangira ataviza aronse ho bigenda gute? Muri contract twagiranye haranditsemwe ko amafaranga yose barishe mu ntango ari totalement remboursable, kuvuga yose ashobora kuyasubizwa nta ngorane. Maze gutwara abantu bangana gute mu kiringo kingana gute? Igihe c'imyaka 5 ndiko ndakora muri no domaine ndamaze gufasha abanyeshuri barenga 100 bamaze kuja mu mapeyi atandukanye. Bagiye Ego bashitseyo ego ata kibazo bigeze bagira. Ego Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu gwaruka witeje imbere cyo kimwe n'abandi basanzwe bakorana bafite ishirahamwe ryabo. Turaza kurimenya ico risanzwe rikora n'ivyo bakora muri rusange. Ndakora mu kice. urakoze cyane nanje ndakora mu kije. Umeze neza? Ndashima Imana. Ni urugendo n'umusi twagize rwo mu gitondo guherekeza abanyeshure bagiye kwiga mu mahanga. Biba bimeze gute muri rusange? Bon, murakoze cyane kuja kwiga mu bahanga bari urugendo novuga nka rushasha ku munyeshure parce que benshi usanga ari ryambere bagiye kuvoyaja. Rero umunyeshure novuga ngo abari nk'indi etape y'ubuzima tanguye nshasha taramenyereye. Ego ishema ryanyu gitunga iki? Ishema ryacu gitwa Golden Consultancy Services. Mukora iki muri rusangi nyama ibice mukora? Murakoze cyane. Golden Consultancy Services ni ishirahamwe risanzwe rifasha abantu bari kwategura ingendo zabo bava mu Burundi canke mu yandi mapeyi baja mu mahanga. Ico Golden Consultancy Services bafasha no kubaha amakonseil y'ukuntu bashobora gutegura urugendo nkuko nabivuze ati abari urugendo rushasha umunyeshuri canke se wundi muntu atanguye rero mu rugendo rushasha usanga umuntu akeneye amakonseil menshi akeneye umuntu ashobora kumugida ashobora kumwereka ati ibintu bigenda kuno mpapuro gusaba inzira n'izi usanga ufise ibintu n'ibi Golden Consultancy Services dutanga izo manuro tukongera kumufasha kuronka ibyo document usanga basaba mu nzira. Ari mashirahamwe menshi aza kikamuruki mukiza ugasanga kakora ibidakoko ugasanga bamwe barabesha abantu bikarangira batatu ko ndakubibona cyane. Mutandukanye n'andi agence de voyage canke ishirahamwe ryanyu muri rusange? Murakoze cyane. Ishirahamwe ryacu muri rusange aho itandukanye n'ayandi nuko ari ryo shirahamwe rya mbere rishobora guha ukuri ku rugendo rwo kuja kwiga mu mahanga. Bashobora kuyifuza kwiga mu mahanga ntabwo igihugu cyose yifuza kuja kwiga mu gice gikorohera facilement. Rero Golden Consultancy Services umaze kuyegera irakwereka amapeyi yoroshe kuba uronka a 100%. Nayo usanga atari 100% bigoye kuba uronka no kuvuga ari kugerageza ashobora kuronka cyangwa ukabura. Donc umaze kwegera Golden Consultancy Services uraronka umuco ukwiye kubwo rugendo rwawe. Golden no musi korana n'amapeyi ari 100% angahe atari 100% yoyo nangahe twoyamenya? Murakoze cyane. Golden Consultancy Services amapeyi ikorana nayo biri 100% yo kutegereza kuronka
ni Belarusi mu Buhinde muri Turki muri Chine na Chypre. Aho ni kwiga no gukora akazi. Kwiga no boya kwiga gusa gukora ni muri Belarusi no muri Qatar. Ego hari umuntu ashobora kwerekana open mic avuga ati ndifuza kuja gutangura gukora akazi mu mahanga ho bigenda gute? Bon, wifuza kuja gukora akazi mu mahanga bwa mbere ntabwo ari we wese abyifuza ngo bice bikunda bisaba kuba arahejeje at least nka humanity ukaba arahejeje. Ego duhera ku bahejeje humanity kandi ukaba wize ibintu bya technique kuko abakozi usanga kenshi barondera n'abakozi bize ibintu bya technique informatique de télécommunication ibintu amasexuali kubaka plomberi canke sudi moderne mu birusanga. Aho nibaza ko abantu bahawe bake kugira ngo bashobore kuza ngaha babagana. Iyo umuntu aje gutanguza dossier yiwe ngaha bikarangira ataviza aronse ho bigenda gute? Murakoze cyane kuco kibazo ciza. No kuvuga Golden Consultancy Services maze kutwigira turakumenyesha nko arombaje ati amapemize a 100%. Ayo mapeyi yose abayize a 100%. Turagiranira contrat kugira abantu ba making sure ko ditobwiye ari byo. Turagiranira contrat aski twavuga n'ibyo byanse muri contrat. Kome twabwijije kuzoronka a 100% bishitse bikanka muri contrat twagiranye harambitsemo ko amafaranga yose barishe mu ntango ari totalement remboursable yose kuvuga yose ashobora kuyasubizwa nta ngorane. Abitagoranye canke bitagiye mu bintu vy'intati canke amatati. Ego cyane. Ku mutima mwiza. Ego biba bimeze neza. Ego. So abariko bakwiriye ikiganiro cyo open mic mushaka kubaranga address Bujumbura neza aho mukorera nimba ari hagati mu gihugu n'akanimero ka telefone muri rusange. Murakoze cyane. Golden Consultancy Services sango dukorera mu gisagara ca Bujumbura hagati centre ville Avende Mangue Galerie Iti Center Bion numero 6 na hafi ya Cathedrale. Amwe mu matemonyaje twatoye kare mu banyeshuri bari bagiye bavuze ko bamwe mwabaye ikingo c'imisi 30 bamwe bakavuga ati jeho byagenze mu misi 8. Biba bimeze gute muri sangira binyaruke hambavu yo ngaho? Bon, kuvuga ngo ibiravana na petwa kuronderemo. Generally matukunda kugira abanyeshuri ko bitwara 30 jours mape ya mwamwe. Procedure mara 30 jours. Ariko ni gake dushobora kwiza 30 jours. Hari gishobora kunda no mu misi 4, misi 5, mu ndwi imwe ndwi zibiri ugasanga byaba bamaze kwironga. Ariko mu kumenyesha abantu tubabwira 30 jours kubera ko tubisaba ko dushaka employee tuzoba dusanga twabwiye periode nke usange biratetse ariko maximum ni 30 jours. Ndi umunyeshure canke nifuza gukora akazi ndavuye Bujumbura murandungitse hariya nakigwa nande canke ivyanje biherera ngaho Bujumbura. Murakoze cyane kuco kibazo ciza mu mbajije. Golden Consultancy Services sango dufite abantu dukorana bari mu Burundi n'amapeyi yose twabwiye turondera nk'abanyeshuri bakwakira. Ego nagize n'ikibazo ushobora kubitura. Bien sûr. Ushitseyo rero abari abantu dukorana bajya gutora ikibuga c'indege parce que wowe niko nabibabwiye n'urugendo rushasha umunyeshuri abatanguye canke se uja gukora abashitse muri pays atazi gufata taxi atazi ngo bigenda uko nuko ntago dushobora kurungika ngo uzoshike mu ico gihugu utazi ikintu na kimwe. Twadufite abantu bariyo dukorana bakwakira imbuja kushoka kwereka ishuri byose nimbuja ukazoka kwereka aho kazi gawe kari byose akukumenyereza nta kibazo na kimwe. Mumaze gutwara abantu bangana gute mu kiringo kingana gute? Murakoze cyane nkanje personally mamaze igihe cy'imyaka 5 ndiko ndakora muri no domaine ndamaze gufasha abanyeshuri barenga 100 bamaze kuja mu mapeyi atandukanye bagiye. Ego bashitseyo. Ego hata kibazo bigeze bagira. Ego biba bimeze neza cyane. Nibaza ko ari n'akaryo ko gutumirira hari abanyeshuri benshi hari n'abandi bifuza gukora akazi mu mahanga ko biba bimeze neza gushikira iri shirahamwe iyi Compound Golden rimeze neza cyane kugira ngo rishobore kubaha service yihuse kandi yizewe. Ni kuvuga ko n'akanoti kawe uba wasizemo bidakunze barakubwira hibambiwe vyanse turagafaranga kawe tuzobandanya n'ibindi. So urashobora kubabwira akanimero ka telefone kugira ngo utari hafi ashobore kukwakura muri rusange. Murakoze cyane. Nimero ya telefone ushobora kuronga ko Golden Consultancy Services ni 66 83 83 kandi 00 66 83 83 00. Ushobora kudusanga no ku mbuga zose yaba Facebook yaba kuri Instagram ni Golden Consultancy Services cyangwa twandikira kuri email info.goldenconsultants@zohomail.eu. Ari parti imwe yagiye no munsi hari n'indi parti numvise ko vuba cyane izogenda mbe biba bimeze gute muri sanzwe kuri ako kantu? Murakoze cyane. Golden Consultancy Services muri kwezi kwa kabiri twashoboye kuronka abanyeshuri 9 baronse amaviza muri abo 9 uyu munsi hashoboye kugenda 4 abandi 5 bamwe bazogenda le 16 abandi bazogenda le 19. So ndagushimire cyane. Namwe turabashimiye cyane. Vuba tuzoshikayo
hariya nyene kugira ngo ni karibu kandi sawa sawa asante karibu ego